Nitwa Ishimwe Marie Gloria, mfise imyaka 20, vuba ndakwiza 21, nkaba niga kuri Université Lumière de Bujumbura mu mwaka wa kabiri. Ego, nivyo. Impano yanje niyo kwandika. Ubunye mfise ibitabo bitatu. Hariho Destin Inattendu, hakabaho Elle hamwe na Cholwi. Namenye ko ndayifise kuva nkiri muto cyane gose, none namenya ko mfise iyo mpano, none natanguye no kuza ndandika. Nkibimenya sinovuga ngo nararondeye kugira support, novuga yuko yari juste expérimenter quelque chose, quoi expérimenter de nouveau, ça nari excité ko kimenya, j'ai pas nafise imyaka 10 donc sinovuga ngo nakunda ronda ibintu bya support. Kenshi unye nibyo nyicimvira mvuga ati mbeho mbeshejweho n'ibitabo ndiko ndandika. Ndavyandika nkabishira nkabipartager ku ma site abijeje y'ibitabo. Ubu naho kare narankoresha Wattpad, ariko ubu nagiye kuri site ya Media 365. Ikintu nobahanura nuko nivyo bintu biraruhisha, kandi utabona yuko aho biko biraja, nubona yuko ugomba kuguma ubandanya uriko urandika, biratuma ugira ubunebwe. Rero ico nobagira, uragifise muri wewe, bandanya ugikorera ko iyo talent yawe, bandanya uyikorera ko, kubera niyo ituma ubwira ahubwo bandi bashaka kubimenya, ukabikora uriko urabiviva. Naje ndiko ndandika mbona mvuga ni iki kintu ndiko ndandika ni kintu shaka by'ukuri yuko abandi kibanspira, kandi nanje birandyoherwa, nico gituma ca ndonga courage yo kwandika. Iyo utanditse ngo ubishire hanze ngo babone talent yawe, ntushobora kuvuga ngo ndadebukiye ubunyene. No, banzi urabe ko bagusupportinga. Nico naciye nkora, cyasanga rero benshi hariho n'ikintu canga kikuryoheye. Kintu cangyoheye ni kimwe gihe nariko nandika Cholwi, umuntu yarambajije ati histoire yanje wowe uyizi, wowe nawe narayikubwiye natavyo nzi, kandi twe bwavugane gose yagiye kumbwira mu nyuma ubya hari umu ex wanje we yarayikubwiye, and I was like oya, nta kintu kiryoshe nk'ico. Cyo no bahanura ni mu vyandike, mu bishire hanze, dutanguze ikintu gishasha, imbara kubonana tubonane kugira tugire ikintu gishasha. Mars inyibutsa yuko cyambere ni mois de la femme, mois yo kwibuka yo kugwanira les droits de la femme. À 20 ans je me considère comme une femme. Kuri jewe umugore n'umuntu ateza kwifata runtu qui se respecte avant tout, kugira cyo kwirespecta, kuba respecté par les autres. Umugore wa wundi, comment dire, adashira isoni, nico novuga, ni wa wundi agerageza gutanga agaciro, akiha agaciro kugira ngo abandi bashobore kwappresa, parce que moi je considère que la femme dans la société c'est quelque chose, niwe atuma société ihinduka. Donc je me dis yuko iyo une femme ne se respecte pas, la société ne peut pas changer. Physiquement, je préfère yuko umukobwa yama yifata neza, yama ari belle, yama yimakiya ari au top, yambara neza, hamwe arenganye umuntu wese avuga ati yambaye arabego. Ku myaka 5, sans mentir, je sais pas, sinzi aho nzongeze. Kuba aho nifuza kuba ngeze mu myaka 5 ni kuba naraproduije igitabo kikaba reconnu internationalement, bose bakagisoma, yaba mu Burundi, yaba mu mapays occidentaux, en Amérique. Nico shaka dans 5 ans. Abakunzi bese mwa Magic TV, mugire subscribe, mu liking, mu abone ko kugira muze muraronka ama information mashasha. Ego.